Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nari nababwiye ko ayo mafaranga mwahunitse nzayahindura ibipapuro mugira ngo ndi umusazi, none nayahinduye ibipapuro, none mwatanguye kuvuza induru. Evariste Ndayishimiye yagabishije abatunze amahera y'amadolari ko nabo mu minsi iri imbere agiye kuyakorera ikintu gikomeye cane nibatayazana mu mabanki. Hari amakuru menshi atandukanye ariko aravugwa nyuma y'uko hafashwe ingingo yo guhindura amafaranga ya Generali Arengiyome Bunyoni ndetse n'ibindi bihangange bikomakomeye bakoranaga Evariste Ndayishimiye aho afata ingingo yo kuyahindura ibipapuro. Ibiriko biravugwa ni byinshi cane, aho Evariste Ndayishimiye yavuze ko uzajya ajya kuvunjisha amafaranga ngo bamuhe amashasha azajya asigura aho yayakuye mu gihe biboneka ko azaba ari menshi kandi atagihe bavuze ngo bazane amafaranga mu banki bakanga kuyazana. Hari amakuru menshi ariko aravugwa ku bijanye n'igihindukwa ry'amafaranga, turaza kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye ndetse n'ibyo bamwe n'abandi bariko barabivugaho. Hari n'indi nkuru y'umubabaro aho umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika yihaye imitungo ya Mohamed Rukara, aho abandanya kubangamira abasigwa ba Mohamed Rukara wahoze ari umuhuza w'abarundi. Hari byinshi twabateguriye kuri iyi ngingo, aho abasigwa b'umuhisi Mohamed Rukara bituye Perezida Evariste Ndayishimiye, nawe akabona ko agiye kumubera nka Generali Arengiyome Bunyoni niba atanguye kujya abangamira abanyagihugu, aho biboneka ko Gervas Ndirakobuca nawe atangiye kwigira igihangange, bikaboneka ko ibyabaye ko yasubiriye nta karorero byamuhaye, kuko nawe arabandanya kubangamira abanyagihugu ku buryo bukomeye cane, aho ariko arabangamira abasigwa ba Mohamed Rukara wahoze ari umuhuza w'abarundi. Hari amakuru menshi twabateguriye kuri ino ngingo, nabyo turaza kubashikiriza muri ano makuru. Ico usabwa nta kindi, niba wipfuza kuzajya bama wa mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri ino mboneshakure imwe rudende dushikiriza amakuru n'ibiganiro utaronka ahandi, ico usabwa nta kindi, pyonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Akari inyuma karahinda, Perezida Ndayishimiye yasubiriye kugabisha abarundarunda amafaranga bakayanyegeza. Uyu munsi imbere y'umutaga, Perezida Ndayishimiye yakoranije abategetsi bakuru baronka amabanga biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu. Kabaye akaryo ko gushimangira ingingo iherutse gufatwa ni banki y'igihugu BRB yo guhindura inote z'ibihumbi 10 by'amafaranga y'amarundi n'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi. Perezida Ndayishimiye yagize ati, naravuze ko ibyo bifaranga munyegeje nzobihindura ibipapuro. Benshi batangura kuvuga ngo ni amajambo gusa, none murabibonye nabihinduye ibipapuro. Na Generali Arengiyome Bunyoni wanze kugaragaza aho yanyegeje ibyo bifaranga nawe azava mu munyororo asanga byaramaze kuba ibipapuro, n'abo bakoranaga ntago bazabasha kuyashitsa ku banki kuko bazajya basigura neza aho bayakuye. Byaboneka ko bayabonye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bakagaragaza aho bayakuye, basanga hadasiguritse bakahanwa bisunzwe itegeko. Ibyo ni Evariste Ndayishimiye yabishikirije. Aha mwokwibuka ko BRB yashize ko inoti zahahora zizoba zasubijwe zose mu mabanki itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Umuntu wese arekuriwe kuja kubitsa ayatarenga miliyoni 10 mu gihe amashirahamwe yo arekuriwe kujana miliyoni 30 ku munsi. Perezida Ndayishimiye atwenze avuga ngo bazoza barabitsa miliyoni 10 ku munsi. Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibyo bidashoboka. Uzobikora azoca asigura iyo ariko arakura miliyoni 10 buri munsi. Umuntu arekuriwe kubitsa canke guhinduza ayatarenga miliyoni 10 gushika igenekerezo rya 17 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023. Ayandi yose azoca ahinduka ibipapuro, kuko n'ubundi nta muntu wemerewe kuzabitsa miliyoni 10 kuko azasigura neza aho yazikuye. Evariste Ndayishimiye ntiyagarukiye ngaho gusa, yavuze ko n'abanyegeje amadolari nabo nyine ariko arabategurira akantu. Yabasabye kuyanyegurura n'ingoga kuko vuba nabo bazobona ingingo ziberekeye.
Muri iyo nama Perezida Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe baboneka bafise akamwemwe kenshi cane kuko baramaze kwigizayo umukeba wabo w'ibihe byose General Arenguiyome Bunyoni ubu arapfunzwe mu gihe ariwe wabateraga ikibazo ku munsi bakabona ko isaha n'isaha ibyo barimo ashobora kuzabihindura bibi cane none baramupfunze ubu bari ku kamwemwe gakomeye cane cane umukenyezi wa Perezida Evariste Ndayishimiye afise akamwemwe kadasanzwe. Ingingo yabo barazi ko ihangayikishije rwose abakeba bo banyegeje amamiliyaridi y'amafaranga bakaba batabona uko babigenza. Aha uworonderwa cane akaba ari General Arenguiyome Bunyoni aho bamusakiye bakabura iyo yanyegeje amahera batoye umugambi wo kumuhana mu guhindura amahera yiwe ibipapuro none babigezeho koko. General Arenguiyome Bunyoni ibifaranga yari yarahunitse azabigenza gute kugira ngo abihinduze bikaboneka ko bidashoboka mu gihe umunyagihugu atarekuriwe kuvunjisha amafaranga atarenze miliyoni 10 ku munsi, ariko Evariste Ndayishimiye nabyo akaba yabitwenze avuga ko warenza miliyoni 10 yasigura aho yayakuye. Birumvikana neza ko ata muntu n'umwe yemerewe kurenza amafaranga miliyoni 10 kuyavunja. Birumvikana neza ko ufise hejuru ya miliyoni 10 ataco azigera amumarira. Hari abanyagihugu bazagwa mu mporero, ariko kandi hari n'abandi benshi bashobora kugwa mu mporero. None umuntu yarondeye neza amafaranga yiwe ni kuki bomubuza kuyajana mw'ibanki? Ahubwo bobaza umuntu azanye amafaranga menshi iyo yayavanye, maze uwo basanze yarayonse neza bakayakira. Numva ari byo byumvikana. Ubundi iyo ngingo irimwo ibihushane, ivuga ko ije kubera hari amahera yabuze mu gihugu, ikongera ikanka ko ayo mafaranga agarukanwa. Ntibyumvikana keretse ko isigura ko muri iyo ntumbero yo guhasha abakeba ba Ndayishimiye, kuko biboneka ko abakeba ba Ndayishimiye aribo bari banyegeje amafaranga menshi, kuko bari babikoze kugira ngo abanyagihugu bazabure amahera bakoresha maze biyamirize intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye amaze bace bamukura ku butegetsi. Ariko Evariste Ndayishimiye yararusimbye none nawe ari kubishura ku buryo bukomeye cane. Ibyo bari kumutegurira kumukorera niwe ariko arabibakorera. Ibiriko birashimisha umukenyezi wiwe ku buryo aho ariko aragaragara hose ari kugaragara afise akamwemwe kadasanzwe. Abategetsi bararyoshe kuraba mu bihe baba biyumvamwo ubushobozi bwose kugeza kubwo gusubiza umuntu mu busa. Ariko rero iyo bihindukiye uwo mutegetsi nawe bimubera ibibazo bikomeye cane. Nonaha umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aratwenga, ariko ashobora kuba ejo hazaza azaba ariko ararira nk'uko umutambukanyi wa General Arenguiyome Bunyoni ubu ariko ararira kubera ibiriko birakorerwa umuryango wiwe. Gervasi Ndirakobuca nawe yoba agiye kwigira nka maconco General Arenguiyome Bunyoni, kuko nawe biboneka ko yatanguye kubangamira abanyagihugu ku buryo bukomeye cane, aho ariko arabangamira abasigwa wa Mohamed Rukara aho yahoze ari umuhuza w'abarundi, ku buryo yatangiye kubavogera ku buryo bukomeye cane. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake akashavu gakomeye cane, bakabona ko Gervasi Ndirakobuca batazira ndakugarika ataho ataniye na General Arenguiyome Bunyoni, kuko bose ari abarundarunzi. Gervasi Ndirakobuca yoba ashaka kunyaga ibisigi bya Mohamed Rukara yahoze ari umuhuza w'abarundi. Inkuru y'ikinyamakuru Le Monde. Umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca yoba amaze amezi arenga 2 yarongereje iterabwoba ku basigwa b'uwahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara. Uwo amaze imyaka irenga 5 apfuye. Bimwe mu byo yasize harimo inzu irabana n'iy'umushikiranganji wa mbere muri karitsiye Mutanga Sudi iri muri zone Ruherero yo muri komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura. Kuva abaye umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca yaravogereye cane abo babanyi biwe basigwa na Mohamed Rukara yahoze ari umuhuza w'abarundi. Kontineri isigaye iraramwo abapolisi bamucungera. Umushikiranganji wa mbere Gervasi Ndirakobuca yayishize mu kibanza kiri hagati y'ibarabara ry'inzu y'umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara. Iyo kontineri irinjira no mu rupangu rw'abasigwa b'uwo yahoze ari umuhuza w'abarundi. Mu kuyihashira babanje kubomora uruhande rumwe rw'uruzitiro
rugizwe n'isima bita beto mu gifaransa. Iyo kontineri ifatanye n'igikoni abo bapolisi batekeramwo imfungurwa, naco nyene cubatswe habanje kubomorwa uruzitiro rw'urwo rupangu rw'umuryango wa Mohamed Rukara. Ikindi cyashizwe muri ico kibanza inyuma yaho umutekano wa Gervas Ndirakobuca ukashijwe ashikiriye amabanga y'umushikiranganji wa mbere, n'akazu k'imbwa gafise ivyumba bitatu karimwo imbwa nini zitatu. Imbwa yose iri mu cumba cayo. Muri ako kazu kagizwe n'ivyuma bimeze nka grillage, bisigura ko uhaciye azibona. Umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara umaze kumenya ko Gervas Ndirakobuca ariko arabomora urwo rupangu rusanzwe rubamwo abakozi gusa, yongera yubaka ibyo ashatse atawe agishije inama ngo baciye barushira ku isoko. Abaguzi baratinya kubera ibyo bariko barabona kuri urwo rupangu. Izo mpangu zibiri rw'umuryango w'umuhisi Mohamed Rukara rusanzwe ruri kuri Avenue Dines n'urw'umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca zigaburwa n'ibarabara ry'ikaburimbo ririko rirasanurwa. Abaje kururaba bose ngo barugure bararutinya bamaze kubona ibitari bike harimwo abo bapolisi, ibariyeri hakurya, izo mbwa hamwe n'ibyo umushikiranganji wa mbere yubahutse kuhashira ndetse n'ibindi byinshi abandanya kuhakorera, aribyo bitera abaje kuraba urwo rupangu bakagira ubwoba babona ko bishobora kuba harimwo ikibazo gikomeye cane. Abandi bipfuza kuhagura batanga amafaranga make. Umwe muri bo yatubwiye ati arya nari natanze mbona yari akwiye kuko n'ubundi mbona kwari ukwiroha. Umushikiranganji wa mbere ngo yahavuye amenya ko hariko haragurishwa aca atuma intumwa zibwira abajejwe kuhagurisha ko ashobora gutanga miliyaridi 2 mugabo barayanka. Inyinyurana riba riratanguye. Abajejwe kugurisha urupangu rw'umuhisi Mohamed Rukara ngo babwiye intumwa y'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi ko imiliyaridi 4 arico giciro ca nyuma, ko badashobora kwakira make kuri ayo. Umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika ngo yaciye ababwira ko azobereka ibyo ashoboye kuko banse kwakira ayo mafaranga. Gervas Ndirakobuca ngo yaciye ategeka ko muri urwo rupangu ibiti byose byicirwa atakirenze gusabwa. Haraheze indwi irenga abakozi bazanywe n'umushikiranganji wa mbere bicira ibiti byose biribwa bitandukanye biri mu rupangu rw'abasigwa ba Mohamed Rukara, harimwo imyembe, indimu, amavoka n'imicungwe. Gervas Ndirakobuca yasiguye ko ibyo biti bizana imibu imurira, abapolisi bamurarira. Gushika kuri uyu wa gatanu ico gikorwa catanguye mu gatondo ko ku munsi wa kane w'indwi iheze nticari bwahere kuko ibyo biti byari byinshi muri urwo rupangu rupima are zirenga 8 rusigwa n'uwahoze ari umuhuza w'abarundi Mohamed Rukara yapfuye mu mpera za Munyonyo 2019. Ikinyamakuru Le Manda kivuga ko cagumye kirondera Gervas Ndirakobuca ariko atigeze yitaba telefoni ngendanwa yiwe, ariko abanyagihugu babirabira hafi bakabona ko iyo ngendo umushikiranganji wa mbere Gervas Ndirakobuca afise rwose ataho itandukaniye n'iyo uwo yasubiririye yari afise Generali Arengiyome Bunyoni, kuko biraboneka ko bose ari abarundarundanyi. Ibiriko birababaza abanyagihugu b'u Burundi babona ko Evariste Ndayishimiye abogoza igisuma akongera agashiraho n'ubundi igisuma, kuko ibyo Gervas Ndirakobuca ariko arakora ntaho bitaniye n'ibyo Generali Arengiyome Bunyoni yakoraga. Hari amakuru menshi abatandukanye tuba turiko tubashikiriza kuri nombonesha kure. Ico usabwa nta kindi, niba wifuza kuzajya uba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure, byonda kuri sabone canke subscribe kugira ngo kurishizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.